Niteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nije nabateguriye kino kiganiro akaba ari na jewe ngomba ndakibashikirize. Murahawe ikaze rero muri ikino kiganiro. Muti mbega uyu munsi psikologe waduteguriye amakuru avuga akuki. Mumenyereye ndabategurira amakuru avuga ku bantu batandukanye canke ku bintu bitandukanye. Rero uyu munsi inabateguriye amakuru avuga ku Umugwizatunga wa mbere hano muri Afrika. Muribaza muti mbega uyu Umugwizatunga nuwa hehe? Abari mu Burundi mwaba mwibaza muti ni babandi dusanzwe tumenyereye abagwizatunga bo mu gihugu c'u Burundi. Oya, nabazaniye Umugwizatunga wo muri Afrika yose. Umugwizatunga wa mbere afise ibintu vyinshi. Rero muri kino kiganiro turaza kubabwira aho yatanguriye, turaza kubabwira ubuzima abwiwe akiri muto, turaza kubabwira n'ukuntu yatanguye gukora ibiriko biramuteza imbere uyu munsi, turaza kubabwira ivyo afise, turaza kubabwira ubutunzi bwiwe muri rusange. Ukaba uri mushasha kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze muri buno bwami bwacu bwa Pisco Entertainment and Media. Mukugira subscribe, ugire na like, uraza no kudusigira comment, uze kugira na partage kugira ngo iki kiganiro gishike kure hashoboka. Turabahaye rero ikaze, reka tumira amatega toya turaje tubabwire neza na neza uwo Umugwizatunga wa mbere muri Afrika uwo ari we. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya akino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, nari nababwiye yuko uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku Umugwizatunga wa mbere wo muri Afrika. Uyo nawe si uwundi yitwa Aliko Dangote. Aliko Dangote ninde? Yavukiye hehe? Aliko Dangote ni Umugwizatunga rurangiranwa w'umunyanigeria azwi ku isi yose nk'umwe mu bantu batunze cyane muri Afrika. Akaba ari we wa mbere ku mugabane wacu wa Afrika mu bijanye n'ubutunzi. Yashinze ishyirahamwe ryitwa Dangote Group ryashoboye kwagura ibikorwa mu bihugu bitari ibike bya Afrika. Ubuzima abwiwe ni ikigwa ku bantu bose bifuza kwiteza imbere biciye mu bikorwa byo kwikorera. Aliko Dangote aho yavukiye naho akomoka, amazina yiwe y'ukuri yuzuye yitwa Alhaji Aliko Dangote. Yavutse ku igenekerezo rya 10 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 957 mu gisagara ca Kano kiri mu buraruko bwa Nigeria. Yavukiye mu muryango wifashe neza. Sekuru Sanusi Dantata yari umucuruzi, umudandaji akomeye cyane mu gihugu ca Nigeria. Aliko Dangote amashure n'inyigisho yize. Muribaza muti mbega Aliko yarize canke ntabwo yize? Yize amashure mato mato ahitwa Ikano. Yaciye abandaniriza kwiga muri kaminuza ya Al Azhar i Cairo Misiri, aho yize ivyerekeye ubudandaji n'ubutunzi. Muribaza muti mbega uyo Umugwizatunga Aliko Dangote yatanguye gukora ibikorwa byamuteje imbere ryari? Aliko Dangote yatanguye ibintu byo kudandaza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 afise imyaka 20.
yatanguye ubucuruzi buto buto bwo kudandaza isukari, umunyu, ifu n'ibindi. Amafaranga yakoresheje y'intango yayahawe n'umuryango wiwe. Biravugwa ko yahawe idolari zishika ku bihumbi 3, akaba ari nayo yatanguje ibikorwa vyiwe, hanyuma aza kuyungukamwo inshuro zigera nko kuri 3, ayaronkako inyungu y'ibihumbi 10 vy'amadolari y'abanyamerika. Yaragaragaje ubuhinga bwo gukora neza n'umwete. Ishirahamwe Dangote Group mbega ryatanguye gute, yashinzwe ryari? Iri ishirahamwe ryitwa Dangote Group ryashinzwe n'uyu mugabo yitwa Aliko Dangote. Ubu urikora ibintu bikomeye mu bikorwa byo gukora isima, isukari, ifu, amavuta yo guteka na gaze hamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye. Rikora mu bihugu birenga 17 byo muri Afrika. Ryagize uruhara mu guteza imbere ubutunzi bwa Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Afrika canke byo hanze ya Afrika. Ubutunzi bwa Dangote burenga imiliyaridi 20 z'amadolari y'abanyamerika. Yabaye igihe kirekire ku rutonde rw'abantu batunze cyane ku isi rwerekanwa na Forbes. Azwi nk'umwe mu bantu bafise ishusho ryiza ryo guharanira iterambere rya Afrika. Mbega muribaza muti ubuzima busanzwe bwa Aliko Dangote bwoba bwifashe gute? Mu buzima busanzwe bwa Aliko Dangote ni Isilamu yitonda, afise abana 3, ariko ntiyama yigaragaza neza mu buzima bwiwe bwite. Abicishije muri Dangote Foundation arakora ibikorwa by'ubugira neza. Abicishije muri Dangote Foundation, Aliko Dangote akora ibikorwa by'ubugira neza. Mbega umuntu nk'uyu w'akarorero ashobora kuba afise imiliyaridi zirenga 20 z'amadolari y'abanyamerika, nibiki twohava tumwigirako kugira ngo natwe turabe yuko twokwiteza imbere? Ico twomwigirako ni ugutangura n'utudandazwa duto duto, ntivyabuza ko dutera imbere. Kuba ikindi naco nuko twogira ishaka, tukagira n'intumbero no kugira indero muri rusangi, kugira indero muri societe twoba dusanzwe turimwo. Ikindi naco ni ukudaheba naho haba ingorane mu bintu byo gukora imigambi. Icyiza nuko twogumiza ko tukakora nkuko Aliko Dangote nawe yabikoze. Ikindi naco twomwigirako nuko twogira umutima mwiza, tukagira umutima wo kwiyumvira ku bandi, tukareka kwishira hejuru, hanyuma tukagira n'umutima wo gufasha abandi. Aliko Dangote ni umugabo afise amateka y'ishaka n'umwete no kwiyemeza. Ubutunzi n'iterambere vyiwe vyavuye mu vyo yatanguye akiri muto, yongera arashigikira abandi. Ubuzima bwiwe ni ikigwa ku bantu bose bifuza kuba abikorera ku giti cabo no guteza imbere umugabane wa Afrika canke no guteza imbere ibihugu vyabo, ibihugu bavukamwo. Ivyo yakoze birerekana ko bishoboka iyo umuntu afise intumbero n'ubushake. Nivyo bike muri vyinshi vya Aliko Dangote twashoboye kuba tororokaniriza. Ibindi tuzobibabwira mu kiganiro kizokurikira. Tuzobandanya turondera amakuru neza na neza yiwe, avuga ku buzima bwiwe, avuga no ku butunzi. Tuzobabwira n'ibyo atunze, tubabwire ama industry afise, tubabwire ama station afise, tubabwire
n'ivyo bihugu 17 ivyo muri Afrika Aliko Dangote afisemwo ubutunzi, tunababwire n'ivyo akorera muri ivyo bihugu. Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro, akaba ari na jewe nakibashikirije, naho ubutaha mu kindi kiganiro rero nk'iki kizoba giciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ukaba rero utari bwagire subscribe canke naho waragize subscribe fyonda kukazogera, urabona ahantu handitse all canke tout, wafyondeko uzobuhejeje, ufyonde no kuri like canke j'aime, udusigire na comment tubwire ivyo tutashoboye kuvuga hano muri kino kiganiro vyerekeye umugwizatunga wa mbere, umugwizatunga rurangiranwa muri Afrika Aliko Dangote. Utubwire tushobore kuzobishyira mu kiganiro kindi tuzobashikiriza c'uyu mugwizatunga wa mbere muri Afrika ariwe yitwa Aliko Dangote. Urasabwe no kugira apartage kugira ngo mwene wanyu canke umugenzi nawe ashobore kumva ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ndabasezeye rero naho ubutaha mu kindi kiganiro. Thank you.